reka ndabereke iyo ubwiza buhari detaye yose itangazo uyibonye. Yesu ashimwe cyane. Umvirize ngo araba abakozi, urabyumva? Araba n'amashikanwa ya Salomo. Amina, amina. Bwira mu icyo araba n'amashikanwa ya Salomo. Mumbarize tuora aba yawe. Oya ndiko ndafite tugaruke ngaha ngo uyu mugore umutwe uratakara hamaca abwira umwami munyumvirize. Bwira mu icyo silence. Umva uyu mugore riragira avuge, kuko n'umuntu naho yoba atakwemera hari igihe avuga. Yesu ashimwe cyane. Ugirire confiance Imana. Ntukavuge ngo haba ni yuwi, ngo haba ni woni. Izo ni intambara zo muri maternelle no muri primaire, zireke. Habakuoni habakuyuwi. Sasa utafanyaje? Habakuoni njoo hivi, hautafanya chochote. Ni uko biri, habakuoni ntibakuzi, siko? Ariko nuhore, kuko ni Imana ikwemeza, ni Imana igushingira intahe. Ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe nibwo buzokwemeza abantu. Uyu mugore ntaco yigeze avuga, ariko nimumvirize uyu mugore ikintu agira avuga. Sinzi ko amanje ngo ngo nivyo ndi mu gihugu canje narumvise abantu bavuga ubwenge bwawe. Murongo w'indwi, sinigeze ndavyemera yo gushika niyizire ngaha nkavyibonera n'amaso yanje, ariko nsanze ivyo bambwiye sinigice c'ivyo niboneye. Ufise ubwenge bwinshi, ufise itunga byinshi kurusha uko bakuvuga. Haleluya, haleluya. Ivyo numvise sinigice c'ivyo mbonye, ahubwo ivyo mbonye sanze birengeye uko bakuvuga. En d'autres termes, ubwiza Salomo yari afise nta muntu yoshobora kubudekriva ngo abuvuge, kuko Imana yari yaramusororeye ubwiza bwayo. Ndavuze ngo uyu mwaka uhoraho agusororera ubwiza bwayo, uhoraho agusororera ubwiza bwayo, kugeza naho témoignage abantu bazotanga izokwama iri petit par rapport ya réalité. Bantu b'Imana, ibi nimba byarakorewe Salomo nawe vyo gukorerwa, kuko ivyo ni vy'Imana ibikiye abayizera. Yesu yarabwiye Mariya na Marita ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ese ico muno munsi muri kino gitondo aho ngiye kurangiza ukizera hama ukabona ubwiza bw'Imana. Nimba uvyizera uvuga uti amina. Abantu b'Imana bavuga ngo amina. Uyu mugore vrema aca aramubwira, umviriza, munyumvirize uyu mugore, mumvirize gipinga ngo hahiriwe abantu bawe. Haleluya. Hahiriwe abakozi bawe bama bari imbere yawe bakumva ubwenge bwawe. Hashimwe izina ry'Uhoraho Imana yawe yakugiriye ubuntu ikagushira ku burongozi bwa Isirayeli. Ni kubera Imana ikunda Isirayeli yagushizeho ikakugira umwami. Hama acatangura guha amashikanwa Salomo, amushimira, amwapresia. Pastor jongea mbele kidogo, hiyo sio kiti yako, jongea mbele kidogo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ibande mu mvuno musicho ndiko ndavuga. Mwavyumvise? Haleluya. Uyu mwaka ukubera umwaka wo kugenda wikoreye ubwo bwiza bw'Imana, ubwo twahawe muri Kristo Yesu, ubwo twateguriwe muri Kristo Yesu. Hama utambuke nk'uko ubwo bwiza buri. Munyemerere ngomba kurangiza ndababwira ngo ndabipfurije uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ntihagire umuntu azomaramaza ubwiza Imana yamushizeko. Ndabipfurije muri uno mwaka, Yesu ashimwe cyane, ubwiza Imana yabashizeko mutambuke fidèlement, mutambuke muzi ko ariko biri, mutambuke muzi ko ariko mwagizwe. Nibaguhagukata ubwatsi ubukate nk'umuntu asizwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ico bakubwiye cyose gukora uyu mwaka, nipfuriza ishengero rya Life Center
ngo Imana idutware muri dogere y'ubwiza, aho umwe wese mu bakozi icyo yahamagariwe gukora agikora muri excellence, agikora mu rugezo rw'ubwiza, agikorana uburyohe, agikorana preparation, ku buryo umuntu wese azoza akakiraba n'uwo batumbereye inzu atazi Imana azovuga ngo aha hantu hari ubwiza bw'Imana, aha hantu hari ubwenge bw'Imana, aha hantu hari ibintu bisa n'Imana, aha hantu hari ikintu tudatahura ariko turahabona Imana. Ndabayinginze ngo muri uyu mwaka tugiyemo mube aba porteur digne de la gloire. Navuze ngo mube abikorezi babibereye b'ubwiza bw'Imana. Ni bande bumva bashuhe 2020 manje? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umviriza, ab'Imana yabarungikira ubwiza, ariko mwibuke ko tuvuye mu minsi mikuru ya Noeli. Kristo muri mwebwe ni ivyizigiro vy'ubwiza bw'Imana. Kubona ko Kristo ari muri mwebwe, hari ubwiza bw'Imana buhari. Reka ndabibutse ngo hari ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwanyu. Haleluya. Ngira ndangize vuga iki kintu. Habaye umugore mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Uyu mugore yari afise ubwiza, yari umugore w'umwami, umwami yitwa Asuwerusi. Uyu mugore w'umwami ntiyigeze amenya, ntiyigeze atahura ubwiza afise n'iteka afise ryo kuba umugore w'umwami, kuko abantu b'Imana bihora bishika abantu ntibamenye ico barico. Muntu w'Imana wagize umwaka mubi, umbaza imyaka myinshi wagize imyaka mibi, ariko ngenda kubwira ngo naho kutamenya ico urico birashobora kuguteza ibibazo. Ndasega ngo uyu mwaka tuwutangure mwese musubiye mu kibanza canyu, mwese muhagaze mu kibanza canyu, abana b'Imana abamenye Kristo muri ngaha ariko mwigenjeje uko bidakwiriye mu myaka iheze. Ndagomba kubatumira muri uno mwaka twinjiyemo, mwubahe ubwiza bw'Imana bubariko, muhagarare uko musa, muhagarare uko mwagizwe, mube fidele ku cyo Imana yabagize. Ariko kandi hariho n'abandi bantu bari hano hantu kumbure wowe utarahura na Yesu, utaranamwakira, ubuzima bwawe ugakubiti kukamererwa nabi nk'umuntu atahawe ubwiza. Ngera babwire ngo ubwo bwiza mwese uyu munsi murabufise ko access, ubwo bwiza mwese murabwemerewe. N'uwo muntu yarayahebwe, n'uwo muntu yarawatawe ari hano hantu, n'uwo muntu aheruka gusohoka mu ibohera ari hano hantu, n'uwo muntu afise ibimuboshe mu buzima byamunaniye guheba ari hano hantu, ari mu gahinda. Ngera babwire ngo ubwo bwiza butuma byose bishoboka, ubwo bwiza butuma tworoherwa. Natanguye mvuga ngo ubu bwiza bugiye gutuma ibyaboze bishobora no kuzuka, just kubera ubwiza. Bantu b'Imana, numva nizeye ubwiza bw'Imana muri uno mwaka, atari uko ari bishasha mu buzima bwanje, ariko kubera ari ijambo Imana ije ikarishira ko projecteur kurusha andi majambo yose numva twovuga ko muri uno mwaka. Kandi kuko Imana irishize ko projecteur, nuko Imana igomba ko turishira ko attention, hama nuko Imana igomba ko tugiyubakamo. Tumaze kugiyubakamo nuko Imana igomba ko turigenderamo, tumaze kurigenderamo nuko Imana igomba kutuzanira ivyamwa bijanye naryo. Ndavuze ngo uyu mwaka ukubera umwaka wo kugendera mu bwiza bw'Imana. Umwami Asuwerusi, sishaka gusoma vyinshi kuri we, ni mu gice ca mbere ca Esteri. Uyu mwami yaratumiye abantu abakorera umunsi mukuru udasanzwe. Bibiliya ivuga mu gice ca mbere ca Esteri, Bibiliya ivuga ngo bagize umunsi mukuru. Esteri gice ca mbere, Bibiliya ivuga ngo bagize umunsi mukuru iminsi irenga 150. Vuga uti fete ya 150. Ni bangahe muri mwebwe mumaze kugira umunsi mukuru w'iminsi irenga 150? Uyu mwami yatumiye abantu bose iminsi irenga 150, bajya banywa bavyuka bagira gute. Ku munsi wa nyuma uyu mugabo aravuga ngo reka ndabereka aba bantu ingene jewe ndi umuntu w'igitangaza, reka ndabereka ubutunzi bwanje. Amaze kubereka amazu yubatse, akabereka ubwami bwiwe, akabereka igitsibo ciwe, akabereka force yiwe. Ku murongo wa 11 ategeka, ku murongo wa 10 atuma abakozi bangahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuga uti abakozi 7. Mwibaza ko abakozi 7 bagiye gukora iki?
umwami yabatumye ngo genda munzanire la reine, genda munzanire Vashiti. Vuga uti Vashiti. Genda munzanire la reine, nereka abantu ingene ari mwiza. Naraberetse ubwiza bwanje, narabahaye indya zose, narabahaye imivinyu yose, narabahaye ibintu byose by'ubwiza bwanje, ariko hasigaye ko ndabereka umugore wanje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe abizera turi umugeni wa Kristo. Abageni ba Kristo bari ngana bashaka kubona amaboko yabo. Ikintu ca nyuma Imana igiye guturira isi, ikintu ca nyuma Imana izokwerekana, ikintu ca nyuma Imana izokwereka abamarayika, Imana izokwerekana ishengero ryayo. Mbega mwari mubizi yuko umunsi mukuru wo mwijuru atabandi ba VIPs bazoba bahari, ari jewe na wewe abakijijwe abizeye tuzoba tuhari. Yesu ashimwe. Ni twebwe Imana izobigira yereke abamarayika bose, abageni ba Kristo. Yesu ashimwe cyane. Umwami atumye abakozi 7, ariko Yesu wewe azozana abamarayika ingabo z'ijuru bavuza inzamba. Ntazozana abakozi 7, azozana hafi ijuru ryose na korale y'ijuru kugira ngo aze kudutora. Abazoba barapfuye bazozuka, abazoba bariwe n'ingonda zizobarekura, abazoba baratandukanijwe n'imibiri yabo izosubira hamwe, byose bizokwiyegeranya. Yesu avuze, abamarayika bavuze inzamba, Yesu ahagarare ku bicu, abamwizeye bose, abamwakiriye bose bazoca baduganwa mu ijuru bambaye umwambaro mushasha. Turi ba bagore berekanwa ku munota wa nyuma umwami yahejeje kugira indi minsi mikuru yose. Ni bande banyumva? Muranyumva? Muranyumva? Umwami atumye ko Vashiti umugore wiwe ngo ngira ndabereka umugore wanje n'ubwiza bwiwe, aca atuma abantu kugenda mumuzane, kuko ngira nereka ababami bose ntegeka, kuko yari umu empereur. Ngira ndabereka umugore wanje. Agiye guhamagara umugore we nawe yaca avuga ngo ebana ndi busy, sinza ndiko nkora ibindi bintu. Umugore yanka kuza. Guhera uwo munsi uwo mugore yirukanywe mu bwami. Ngira ndangize mvuga iki kintu. Ubu bwiza wahawe Vashiti, ubu bwiza wahawe muntu w'Imana wicaye muri kino kibanza uyo munsi, wibuke yuko wabuhawe kugira ngo useruke imbere y'umwami wawe. Ntushobora kuhofiza invitation yiwe, ntushobora gukengera umuhamagaro wiwe. Mwashizwe ku bwiza bw'Imana, ariko hari abantu bamwe tumaze imyaka Imana iduhamagara kugira ngo yerekane ubwiza bwacu, kugira ngo itwereke, kugira ngo dushinge intahe, kugira ngo tuyikorere, kugira ngo tuyihagararire. Hariho abantu banse kwitaba. Uyu munsi ndarangije mvuga ngo harageze ko witaba umuhamagaro, kuko nimba uri mwiza Vashiti, uri mwiza kubera umwami, kandi ubwo bwiza wabuhawe kubw'umwami, si ubwawe, ariko ubwo bwiza n'ubwo bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho uyu munsi muri kino gitondo agiye kugarukana bw'Imana. Okay, agiye bituga. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bavuga ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ndashaka kwitaba uwo mwami w'ubwiza? Haleluya. Ica ico cyose ashaka kumpamagarira ko kugira ngo yerekane ubwiza ashize mu buzima bwanje, ndi prêt kwitaba umuhamagaro wiyo. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, hari gihe tumera nka Vashiti tukaneglija, tugakengera ubwiza bw'Imana buturiko. Ako ngenga ndabibutse ngo ico cyose Imana yakugize ciza, ingabire yose yaguhaye, iciza cyose yaguhaye, ico ushoboye cyose kikugira special, kigatuma abantu bakwihweza bakakwaminiya. Ngenda kwibutse yuko ari Imana yakikugize. Nta droit ufise yo kuyikengera, kuko ico
nico yakugize. Mbwira umuntu mwicaranye ngo ico urico nico yoyo yakugize. Niyo nyene ico wewe urico. Haleluya. Asanga uyu mwaka rero tugomba kugendana n'Imana. Munyemerere shengero ry'Imana. Tureke Imana ikoresha ubuzima bwacu ici bushaka ko cyose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu munsi ngiye gusenga mpagaze kuri iri jambo. Iri jambo riremplika responsabilité, rirafise ico rigusaba. Ego uhora hari muri twebwe agiye kugaragaza ubwiza, ariko natwe tugiye kwitaba umuhamagaro ujanye n'ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwacu. Ni bande bavuga ngo uyu mwaka ndemeye Imana kugukurikira no kuja aho ushaka hose no kurepresenta ubwiza bwawe nk'uko bikwiriye. Mana unshoboze. Vyarangoye kumbure mu yindi myaka nigenjeje uko nshaka, vyarangoye mu yindi myaka kumbure nabikoze uko nshaka, ariko muri uyu mwaka ndagomba kubikora uko wowe ushaka. Ndagomba kutamera nka Vashiti, ariko ndagomba kuba uhagarara mu bwiza bwawe nka kurepresenta. Nawe naravuze ngo kubw'ivyo nabagiye kwihesha icubahiro mu buzima bwawe. Ngira ndababwira iki kintu, Imana ntiboneka ariko wowe uraboneka. Imana irashobora kutaboneka ariko ikigaragaza muri wewe, mu ngabire zawe, mu vyo ugiye kugukorera, mu vyo ugiye kuguha, aho igiye kugushikana, aho igiye kuguha guseruka, abantu bakayibonera muri wewe. Ndavuze ngo mugiye kuba icitegerereza abantu baraba bakabona Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko mwemeye kuba abikoreye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Unyemerere duhaguruke dusenga Imana yacu. Haleluya. Nimba wakira ijambo ry'Imana uhaguruke ku maguru yawe tugiye gusenga. Haleluya. 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 Niwe yaduhaye ubwiza, niwe aduhamagara, niwe atwerekana aho ashaka kutwerekana. Bantu muhagaze hari inyuma muranyumva, mba munyumva mvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana igihe cyose bwaza mu bapagani, mu batari Abisirayeli, bwaza kubateza ibibazo. Ariko igihe cyose ubwiza bwaza muri Isirayeli, bwaza kubashingira intahe no kubagwanirira. Iri jambo mvuze si iry'abantu bose, ariko iri jambo mvuze ni iry'abantu bari mu isezerano ry'intahava na Kristo Yesu. Bwira umuntu mwicaye nti si irya bose. Haleluya. Nico gituma tugiye gusenga duhagaze kuri iri jambo, aho tugiye kubwira Imana ngo Mana yerekane mu buzima bwanje, yerekane mu buzima bwanje. Haleluya. Yerekane mu buzima bwanje. Uyu mwaka wishingire intahe mu buzima bwanje. Bantu b'Imana munyumvirize, navuze ngo uyu mwaka Imana igiye kubashingira intahe. Ariko kandi munyemerere, nimba hari umuntu ari ngaha kuri uyu munsi w'itariki ya mbere, le 1er décembre 2020, itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, y'ukwezi kwa mbere 2020, nimba uri ngaha ukavuga ngo uyu munsi nanje ndashaka kwinjira mu isezerano niyo Mana y'ubwiza, ndagomba kwakira Yesu, ndagomba gukora mariage na Yesu ku mugaragaro, izuba riva, izuba rya roprome mwamaze kuribona. Nimba uri ngaha ukavuga ngo ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu, iyi myaka sinigeze ndamuha ubuzima bwanje, iyi myaka nikoreye ibintu kunda bishaka, ariko uyu munsi ndafashe decision nanje yo gukizwa no kumwakira. Nimba uri ngaha uduze ukuboko kwawe ndakubone aho uri, aho uhagaze, aho wicaye. Abashaka kwakira Yesu amaboko yanyu, amaboko yanyu, amaboko yanyu. Abashaka kwakira Yesu amaboko yanyu. Uyu ni umunsi wawe wo guhitamo, uyu ni umunsi wawe wa mariage, uyu ni umunsi wa mbere wawe wo kunywana n'Imana. Decision ugira ufate kuri uyu munsi niyo decision ya mbere Satani yanka,
kubera uramucitse. Wahora uri uwiwe, yahora gukoresha, yahora gukoreramwo, yahora gutera uko ashaka. Wari umeze nk'inzu itagira imiryango, wari umeze nk'inzu itagira porte, abantu binjiramo basohoka uko bashaka. Abadayimoni bakakugira pubere yabo, Satani akazana amagi yiwe akayaguta mu kanwa. Ariko muri kino gitondo ndizera ko hari abantu bagiye kuvuka. Muri kino gitondo ndizera ko hari abantu bagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, bakavuga ngo Satani bye bye. Waragerageje kwihindura birakwankira, ariko muri kino gitondo ndakubwiye ngo hari ubwiza bugiye kugushoboza guhinduka. Hari umugabo yaduhinduye akiduhindura, nawe agiye kuguhindura niwamwemerera akaza mu buzima bwawe. Araza gusasa, araza kuhagira indaro, araza kuhagira ahiwe, hama araza kurasa ubwiza bwiwe. Bantu b'Imana, nimba ari umuvumo, nimba ari ikibi cagushitseko, nimba ari ikintu cahora kigushika ko Satani akigira utwo ashaka, uyu munsi ndamubwiye Satani ngo biraheze, birarangiye, kuko hagiye kubaho amaraso agiye gupfuka ubuzima bwawe. Haleluya. Ndabaza ikindi kibazo. Umuntu agize mariage n'umuntu bakundana ayigira yinyegeje, aratumira abantu akabigaragaza. Nande ndashaka uyu munsi gusaba abantu bashaka kwakira Yesu Kristo, muze ngaha nk'abantu baje kugira mariage, muze ngaha imbere, mutambuke, muze muryoherewe kumwakira, munyaruka nk'abaryoherewe kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Muve mu ntebe zanyu, muve aho muhagaze. Ntugire amasoni y'abantu bagura impande yawe, ntugire amasoni y'abo mwazananye, ntugire n'amasoni y'agakopine kawe n'agakope kawe muri kumwe. Ibi si iby'abakope n'abakopine, ibi ni ibya Yesu, ibi ni iby'umwana w'Imana, ibi ni iby'ibihe bidashira, ibi ni ibyo kwitaba umwami w'ubwiza w'ubuzima bwawe. Kino gihe ca mariage mumfashe mukomera amashi Yesu n'akaruru nishimwe, kubera abari barapfuye barazutse, abari barazimiye barabaye bazima, abari baraboshwe n'umwansi uyu munsi baramucitse. Ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu, sohoka mu ntebe yawe, sohoka mu wo mwazananye, sohoka aho wicaye, sohoka aho uhagaze, kuko Yesu agomba kukwakira. Ararengeye amashi yacu, ararengeye impundu zacu, ararengeye umuhamagaro n'umunezero wacu. Hagiye kuba umunezero mu ijuru, kubera abanyabyaha benshi bahindukiye bakakira Yesu, bakakira agakiza. Hagiye kuba umunezero mwinshi mu ijuru, hagiye kuba impundu mu ijuru, harabaye umunezero mu ijuru, kuko abari barazimiye baragarutse, abari kure y'inzu ya papa baregejwe hafi, abari baragiye kure baregejwe hafi, abari mu byaha barabivuyemo. Kubera iyi niyo decision ya mbere ikomeye yo mu buzima bwawe, iruta ama decision yose wafashe umunsi wakira Yesu Kristo. Maze imyaka 27 naramwakiriye, sinamaramaye, yangiriye neza, yankoreye ibihambaye, yankoreye ibikomeye, yakoze ibidasanzwe. Uwo mwami ni igitangaza, uwo mwami ni mwiza, uwo mwami ntazoba maramaza. Abantu barabahemukiye, abantu barabamaramaje, abantu ntibababereye ico bari bakiye kubabera, ariko uyu mwami mugiye kwakira uyu munsi agiye gukora ibihambaye. Mumfashe dukomera amashi. Baracaza kumwakira, kumuha ubuzima bwabo, kumuha ubugingo bwabo. Ingo naho wowe uhagaze hajya inyuma, ndasavye bagufatire taxi vero ushike ngaho imbere. Aba taxi vero nimwinjire mu rupango, muzana abantu bari kure bibagoye gushika, tuje gufasha aba bantu bakire Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bakire Yesu Kristo. Haleluya. Mwari kuba muryohewe abakijijwe, mwari kuba muzi yuko iki ari ikintu gikomeye kibaye. Abakijijwe bari hano hantu, mwari kuba muzi yuko iki kintu ataho gihuriye n'ikindi kintu cyo cyose gishobora kuba mu buzima bw'umuntu. Aba bantu urubanza rugiye kubavako, aba bantu bagiye guhanagurwa n'amaraso y'igiciro, aba bantu bagiye kwezwa no gutunganywa, aba bantu bagiye kuba ibyaremwe bishasha,
abanyuma musigaye nimuze bisi itaragenda. Yes, yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Arabandi nihanganiye bagifisa amasoni. Umudayimoni w'amasoni ndamusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Umudayimoni w'amasoni ndamusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ari umuntu ari ngaho no munsi muri kino kibanza, ushobora kuba uri n'umusani abantu bakuzi, kumva umenga unakemesha kukuyapa mbele, lakini nakwambia kemesha Satani, mukemeshe, uze ngaho imbere wakire Yesu Kristo. Iki nico kintu ca mbere kiryoshe muri iki gikorane kurusha n'ibindi byose bibaho, kigiye kuba kandi kitunejereje. Nta kindi kintu Bibiliya itubwira kiza n'umunezero mu ijuru nk'iyo umunyabyaha umwe yihanye. Ndarindiriye umuntu arenga umwe ataraza ngaho imbere. Ndaguhamagaye ingo, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana uze ngaho imbere. Imana irakwingingira muri twebwe nuze ngaho imbere. Ivyo ugomba gucika birakomeye, ivyo ugomba gucika birahambaye, ivyo Imana igiye kugukuramo birahambaye, ivyo Imana igiye kugukiza birahambaye, ivyo Imana igiye kukubohora birahambaye. Ntushobora kwibaza ingene muri abahigwe kumwizera no kumwakira. Hallelujah. Ndahevye vyose, ndahevye vyose kubwawe, ndahevye vyose, inyungu zanje ndazihevye kubwawe, ndahevye vyose. Nimutumvise n'ijwi ryanje indirimbo ikuvane mu kibanza cawe, ikuvana aho uhagaze. N'abari muri toilette mugomba kwakira Yesu, nyarusa nimubiheze munyaruke. Subira muti ndahevye vyose, ndahevye vyose, ndahevye vyose, ndahevye vyose. Yesu wangu hai, Yesu kibanza mwakijijwe kuko ndaguhaye byose, ndaguhaye byose. Israeli yaba yicaye ku musozi, yahagaritse ubuzima bwabo bose bicaye baje kurindira ubwiza bw'Imana.
ngo bamara iminsi 6 bicaye ku musozi w'Imana. Imana imara iminsi 6 irungitse ubwiza bwayo. Israeli yose yahagaritse ibintu byose yaje kwihweza ubwiza bw'Imana. Ntushobora kuba mu bwiza bw'Imana utabanje kudepoza ibindi bintu. Uyu ni umwaka tugiye ku experiment ubwiza bw'Imana. Ariko naje ndiko ndababwirira ijambo. Ndi ready, nditeguye kwiyafectiona no guha attention ubwo bwiza bw'Imana. Aho turi mu kibanza, ndashaka umuntu wese atangure gusenga mu kibanza ciwe. Tangure kubwira Imana uti Imana, uyu mwaka ndagomba kubona ubwiza bwawe, ndagomba gutambukira mu bwiza bwawe. Ariko birashoboka ko nahora neglige presence yawe, nahora neglige ubwiza bwawe. Uyu mwaka Mana ngiye guha agaciro ubwiza bwawe, ngiye gukonsidera ko uhari, ngiye kwibuka ko uhari, ngiye kuguha agaciro. N'igihe nzoba ndiko ndakora icyo aricyo cyose njejwe ca misi yose, ngiye kugikora nitwararitse yuko urahari, ubwiza bwawe burahari. Muhagarike igihe cyo kubaha Imana mu rusengero. Ico gihe muri 2020 kirangire cyo kubaha Imana mu rusengero, ariko mwubaha Imana aho muri hose, kubera ubwiza bw'Imana bwabagendereye, ubwiza bw'Imana buri hagati yanyu, ubwiza bw'Imana bwabashwayemo, ubwiza bw'Imana buri kumwe namwe gaho muri hose, si ibyo mu rusengero. Haleluya, ivyo ni ivy'ikidini, ariko aho uri hose wibuke gukora ikintu cyose muri excellence, wibutse ngo hari ubwiza buri mu buzima bwacu. Haleluya. Ndashaka mutangure gusenga Imana, ndashaka kumva amajwi y'abantu basenga uti Imana nshoboze, ndakwihaye Imana, ndakwihaye uyu mwaka, ndakwihaye uyu mwaka wa 2020, ndakwihaye Imana. Ndashaka musenga bari mu kibanza, ndashaka amajwi yanyu. Haleluya. Ayo majwi ntimusengere mu bwongosho umenga muri nyegeje, si ibintu biteye isoni. Tangura musenge uti Imana ndaguhaye ubuzima bwanje, konsakra uyu mwaka, konsakra akazi kawe, konsakra umuryango wawe, konsakra amaproje yawe. Uti Imana ndakwihaye aho mba, aho nkorera, aho nsanzwe ndi, aho urugo rwanje, inzu yanje, uruvyaro rwanje. Mana, uyu mwaka turagomba kugendera muri ubu bwiza. Uyu mwaka turagomba guha agaciro ubu bwiza twakengereye, ubu bwiza twibagiye, ubu bwiza tutashize mu gaciro. Uyu mwaka Mana, uyu mwaka ndagomba kuva mu excuse yo kudaha agaciro n'umwanya Imana yanje, nitwaza ibi n'ibi. Ariko Mana, ndibutse ko ubwiza bwawe butuma ibintu vyoroha. Ubu bwiza bugiye gutuma ibintu vyoroha, ariko nawe ugiye kubuha agaciro, ugiye kubuha agaciro. Ubu bwiza, iyi gloire ugomba kubiha agaciro, nayo izokorosha ibyawe, izokorosha ibyawe, izokorosha ibyawe. Sheketelebo sheteleko telebo. Mana, ndasengeye ishengero ryawe Mana, muri uyu mwaka dutanguye Mana. Ndasengeye abantu bose bari hano hantu Mana. Hari abantu bari bameze nka Vashiti Mana, bamaze kubona ubwiza wabahaye, bibagiye ko byavuye kuri wewe. Hari abantu banse kukwitaba warabatumye ko, hari abantu banse kukwitaba waratumye ko ababahanura, hari abantu banse gukurikira no guseruka igihe ari wowe wabahaye ubwiza. Bibaza yuko ivyo bahawe ari vyabo, ariko Mana, kuri uyu munsi muri kino gitondo twese imitima yacu iragarutse kuri wewe, twese imitima yacu iragarutse kuri wewe. Turagarutse mu kibanza Mana cyo kuguhindukirira, kugira ngo Mana yo mwijuru tugende Mana duhinda agashitsi, nk'abikoreye ubwiza bw'Imana, nk'abikoreye ubwiza bwari bwaranyegejwe, ivyari byarahishijwe, ari byo watugize. Wambitse ishengero ryawe n'abakwizera, ubambika ubwiza budasanzwe, kugira ngo ubwiza bw'Imana bubonekere mu ishengero. Ibanga ry'ibihe ryanyegejwe, ariko muri kine gihe rihishuwe Kristo muri twebwe, ivyizigiro vy'amahanga. Mana, ndagushimira kuri uyu munsi muri kino gitondo, ubwiza bwawe ku buzima bwacu, ubwiza bwawe ku buzima bwacu, ubwiza bwawe ku buzima bwacu, ubwiza bwawe Mana bugiye kujana natwe. Mana, urakoze kutwibutsa yuko hari ubwiza. Mana, turagomba kubutambukiramo, turagomba kugenda, turagomba kuvuga, turagomba gukora nk'abantu bariko baragendera muri ubu bwiza. Turagomba Mana kubuha agaciro, kugira ngo ubuzima bwacu bubeho utagisubira kuneshwa ukundi, ariko tugendera mu ntsinzi yawe. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka gufasha aba bantu bahagaze ngaho imbere, namwe mumfasha tukabaherekeza dukoresha amajwi yacu.
ngiye kubabwira amajambo musubiramwo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwizera mu mitima yanyu, mukizera ko Yesu yapfuye kandi ko ku munsi wa gatatu yazutse, mukatura n'akanwa kanyu, muzokizwa. Uko niko bakizwa. Gukizwa bitangura no kwizera, bigakurikirwa no kubivuga n'akanwa. Hama Yesu akaza akaba muri mwebwe, mpwemu yera akaza akaba muri mwebwe. Hama igikorwa cyo guhingurwa kigaca gitangura mu buzima bwanyu, bivanye ingene mushishikara kumwiha. Mumaze kwakira Yesu, mugiye kumva amahoro mu mutima mutigeze kuronka. Yesu agiye kubaha amahoro mu mutima. Yesu agiye gusuka umunezero mu buzima bwanyu. Aya majambo mugiye kuvuga agiye kubaha uburenganzira bwo kubabarirwa ibyaha byanyu, ibyo ari byo byose mwakoze, uko bisa kose mugiye kubabarirwa. Amaraso ya Yesu agiye kuboza abakure kwicaha cyose mwakoze muri kahise, ico mwimvire canke ico mwavuze. Guhera uyu munsi muza gusohoka ngaha mutacitwa abanyavyaha, ariko muza gusohoka ngaha mwitwa abagororotsi, mubihawe no kwizera umugororotsi. Mumaze kuvuga aya majambo, guhera uyu munsi mugiye kuba ivyaremwe bishasha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivya kera ehe birarangiye, ehe byose bicitse bishasha. Ubu mugiye kuba ivyaremwe bishasha, atajwi na rimwe rikwiye kubagiriza. Nimwumva ikibagiriza mumenye ko atari Imana, azoba ari Satani. Haleluya. Guhera uyu munsi murahawe ikaze mu ishengero ryizera Kristo, ribegereye, ryizera Yesu Kristo, ryigisha ijambo ry'Imana. Guhera ejo na hirya ejo mugende mugure Bibiliya, mutangure gusoma Bibiliya, muhereye muri Matayo kagenda muri Mariko kaja muri Luka, mutangure gusoma isezerano rishasha. Guhera uyu munsi mutangure gusenga. Ngaha turasenga ku munsi wa Mungu. Guhera uyu munsi mutangure kwiyegereza abantu bizera, muzinanye, muzi bobafasha, bakunda Imana. Guhera uyu munsi muvane n'abagenzi ba kera babasubiza muri vya bindi mukiriko muragwana navyo mutarashobora guheba. Abo mubirinde, atari kubera mubanka, ariko ari kubera murahindukiye, mufashe ingingo nshasha mu buzima bwanyu. Haleluya. Onyemerera twubasha aba bantu tugahaguruka, ko nibaza ko no mwijuru barahagurutse. Siko muvyibaza. Bibiri ivuga ngo iyo umunyavyaha umwe yihanye mwijuru haba umunsi mukuru, haba umunezero mwinshi. Ndibaza yuko Yesu ahari arahagaze. Ndibaza ko abamarayika aho bari barahagaze. Ndibaza ko ijuru aho riri rirahagaze, kuko muhejeje guha agaciro ico Yesu yakoze ku musaraba. Iyo utarakizwa uba umeze nk'umuntu akengera icakoretse ku musaraba, ariko iyo mukijijwe nico kintu ca mbere mukora kigaha agaciro ico Yesu yakoze ku musaraba. Nico gituma twabafatiye umwanya, kuko uyu munsi mugiye kuvuka ubwa kabiri. Mwahora muri abanyavyaha, mugiye kwitwa abagororotsi. Ntibisobanura ko ata makosa mukora, ariko Yesu abagiza abagororotsi, kuko namwe mwamugize umunyavyaha, nawe abagize umugororotsi. Haleluya. Haleluya. Ninaheza gusenga, baheza kubasengera. Hariho abantu baza kubafasha. Samedi turafise mariage. Samedi saa 10, kwa gatandatu saa 10. Mwe muri imbere mwanyumvise kwa gatandatu saa 10. Baraza kumpa igitigiri cyanyu kwa gatandatu saa 10. Nshaka ko duhurira ngaha tugasangira ifanta, tukayambirana, tukababwira ngo pore na safari, tukababwira ngo pore mucitse ku icumu. Haleluya. Ndashaka ko dusangira kwa gatandatu. Muremeye invitation kwa gatandatu mwese. N'ababa kure mutazoba mufise bus, muva mu makartier kure, abava muri nord, abava muri sud, hazoba ari amahera ya bus. Nibizana ni yawe nzoyagusubiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko turashaka kubakira mwese no kubiyegereza no kubahanura. Muraza gukurikira abantu babafashiriza hari ahantu hari inyuma,
baraza kwandika amazina yanyu, turashaka kubamenya, ntimugire ubwoba, ntitubanditse mu idini, ariko dushaka kubakurikirana. Igituma dushaka kubakurikirana no kubamenya nuko Satani ataryoherewe ico mukozi. Hari abantu benshi bakizwa umunsi wa kabiri n'uwa gatatu bakabivamo kuko Satani atabikunda. Rero dushaka kubabundikira nk'inzoya gushika mukure, kuko natwe barabidukoreye, namwe dushaka kubibakorera. Amen. Musubiremo rero aya majambo, n'abandi mumfashe kubaherekeza dusubiramo aya majambo. Haleluya. Twatura aya majambo, namwe mwibuka umunsi mwamwakira. Yesu ashime cyane. Ariko kandi nizere ko atari umwe asigaye mu kibanza yarashaka kuza ngaho, naho wowe uri umwe no kurindira, umwe gusa ashaka kwakira Yesu ataraza no kurindira wowe uhari. Mbega woza wiruka umwe ataje, yagwanye yagunyagwana ari quelque part ingo ushaka kwakira Yesu. Uri he ndakumva, numva ashaka gupusa abana, ariko nawe ndumva hari ngomba gupusa, ntugomba gusigara muri iyi nda. Ingo urahari quelque part ushaka kwakira Yesu Kristo. Uri hehe vraiment? Ntumaramaze, navuze ko ndakumva vraiment. Basi tubwire ibintu personnel. Haleluya. Ari hehe? Ndamubonye. Abantu baja kunyikawa nabo baransamaza. Uri hehe ushaka kwakira Yesu utarava aho uhagaze? Uri umwe usigaye, ariko utegeza kuvise kweli, utegeza kuvise ingwanya ikomeye vraiment, utegeza kubikuragwanywa bikomeye. Ingo vraiment, ingo turakurindiriye. Uramucika Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uramucika Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uri hehe? Okay. Muhari abari bari ngaha musubiremo aya majambo. Muhejeje kubasengera, muca mukurikira abantu hariya inyuma, baraza kubafasha. Hehe. Oh, vraiment. Asante sana. Barikiwe. Ni babiri. Haro n'uyundi. Abinyongezo. Uze abinyongezo. Niwe na urimo. Na urimo. Ushaka kwakira Yesu. Uwo niwe tuza guhagarana, arabarepresenta. Guma ngaha ntaje. Hariho n'uyundi. Ntihagire ugaruka ngaha imbere, muze ngaha. Yo, urakoze sister. Urimo? Aho sha, uri gitangaza. Ingo. Satani arahomba. Iyi ni le premier. Musemerere mwese ngo le premier janvier 2020. Abanyabyaha barakizwa. Amen. Okay. Dusubiremo aya majambo rero. Dusubiremo aya majambo. Mwese murasubiramo inyuma yanje n'amajwi. Ama nawe uravuga cyane ko niwe uhagaze imbere. Uratuzishwe cyane. Musubiremo mwese uti Mwami Yesu, kuri uyu munsi mwiza, itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Don't speak. You speak only English and French. Wow. Oh, so can I speak in English? Short. Okay. If you can, if you are better in French. Okay. Somebody will help you. Mufashe ku majambo y'igifaransa musubiramo ibyo tuko turavuga. Ariko numva atavuga. Mwami Yesu, kuri uyu munsi mwiza, tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2020, ndihanye ibyaha byanje, naragucumuye mu vyiyumviro, mu majambo no mu bikorwa, nagendeye mu nzira mbi. Ariko kuri uyu munsi nditahuye nk'umunyavyaha, ndasavye umbabarire
ibyaha byose nakoze, unyoze n'amaraso yawe. Ndizera ko wapfuye kandi ndizera ko wazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Ndakwatuye nk'umwami wanje, ndakwakiriye, kazi uradodora ku mutima wanje, nanje ndawuguruye. Guhera uyu munsi ngwino tubane, umbere Imana, ndakubera umwana, mbere umuvyeyi, ndakubera umwana. Ngwino muri jewe, unganze, umbere umwami n'umukiza. Ndahevye inzira z'ivyaha, ndahindukiye, ndahisemo kugukurikira. Imyaka nsigaje kubaho, ndemeye kugukurikira no kukoma inyuma. Kuri uyu munsi ncitse umwana w'Imana, sinkiri umuntu w'Imana, ariko mbaye umwana w'Imana ku bw'Mpwemu Yera. Ndavutse ubwa kabiri, ndavyawe, ncitse icaremwe gishasha. Ivya kera vyose, imivumo ya kera, ibikorwa vya kera, ibipfuye vya kera, ibinyagiriza vya kera, biranguwe ko vyose uyu munsi ncitse mushasha. Mpwemu Yera, ngwino ube mu buzima bwanje, unganze, unyigishe gukurikira Kristo, unyigishe gutahura ivy'Imana, umpishurire Kristo. Mana yanje, kuri uyu munsi wandika izina ryanje mu gitabo c'ubugingo, ico abazobona Imana, ico abazobana n'Imana. Umunsi uzoza gutora ishengero uzontware. Umunsi nzopfa, nzopfana ivyizigiro byo kuzuka no kuzobana nawe ibihe bidashira. Satani, turahejeje, sinkiri uwawe, ncitse uwa Yesu. Mpisemo gukurikira Yesu ubuzima bwanje bwose. Urakoze Mana ko wambabariye, kungize mushasha. Urakoze kunyoza, urakoze kungira mushasha. Ngiye kugushingira intahe iminsi yanje yose yo kubaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mudugije ibiganza byanyu tubasengere, tubature ku mugisha w'Imana. Mwami Yesu, turasengeye aba n'abari barazimiye ariko uyu munsi bacitse bashasha. Aba n'abari bari kure yawe, abari barayovye, uyu munsi baragarukanye mu ruhongore. Aba n'abari bariyanduje, uyu munsi baratunganijwe na wewe. Ndagushimiye ko bambitse umwambaro n'umutamana mushasha. Ndagushimiye ko babaye ivyaremwe bishasha. Ndagushima Mana mu ijuru ko binjiye mu bundi buzima bushasha. Mana, ndagushimiye ko wanditse amazina yabo mu gitabo c'ubugingo. Ndabasengeye Mana, ndasengeye ubuzima bwabo, ndatuye umugisha hejuru y'ubuzima bwabo. Nimba hariho n'abagwaye ingwara bari ngaha hantu, ndavuze ngo guhera uyu munsi muri kino gitondo ingwara zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara zibavemo mu izina rya Yesu Kristo. Nimba habari bari muri depression, nimba harabari Mana mu ijuru bakomeretse bababaye bari mu gahinda, ndavuze Mana ngo bakuremo umururazi, ubakuremo agahinda kose, ubakuremo Mana mu ijuru ikintu cyose Satani yaje gukora gitumbereye kubasambura. Ndabasengeye muri kino gitondo ca mbere c'uyu mwaka w'2020. Ndasenze Mana ngo bagume muri wewe nkuko Yesu yasenze. Ngo ndasengeye abo wampaye kugira ngo ntihagire ikibakura mu ntoki zanje. Mana, ndasengeye n'aba uko bangana bose ntihagire n'umwe azova mu biganza vyawe. Mana, ndagushimiye kuba babariye, ndagushima ko bagize bashasha, ndagushimira umugambi wawe Mana ugiye kubamenyesha. Ndagushima ko ari wowe uzobakuza, ndagushima ko ari wowe ukuza, ndagushima ko ari wowe uteramira ikintu cyose. Ndagushimira Mana, ibisigaye Mana reka ubwiza bwawe ubaherekeze, reka ubwiza bwawe bushireho difference, reka ubwiza bwawe bushireho ubudasa,
reka ubwiza bwawe bushireho ubudasa ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Mubakomera amashi, mubashimira Imana, bagenda hajya hanya. Ndashaka kurangiza nsaba ishengero twese dufatana amaboko, ngiye gusengera ishengero ryose duhagaze kuri kino kintu, tugiye twese gusengera hamwe. Fata ukuboko uwo muntu muhagararanye, bwira umushaka ati ntiyaragera ko dusinzira. Yesu ashime cyane. Haleluya. Twize ijambo ry'ubwiza, ndashaka ko turyugaza cyangwa ko turirangiriza ku masengesho. Hari amadepriant abafise imiduga muri parking mugiye gusangayo ku miduga yanyu ivuga ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yesu ashime cyane. Yesu ashime cyane. Imana impezagirira aba bantu n'ababafasha bose. Kwirira ishusho riryoshe kubona. Hari uryamye hasi, mumureke baraza kumuraba, mumureke. Haleluya. Bantu b'Imana munyumvirize gatoya, ndashaka n'abaririmbyi twese dufatana amaboko, tugiye gusenga. Imana igiye kukujustifia. Imana igiye kugutunganiriza. Imana igiye kukugwanirira. Muhagarike kwigwanira. Yesu ashimwe cyane. Aho bukera ni waja gusaba isoko, ugende wizeye ubwiza bw'Imana. Mufashe muraba bamusengera. Haleluya. Imana igiye kukugwanirira. Imana igiye kukwereka ubwiza bwayo. Ndashaka nsengera imiryango yose iri aha hantu. Ndashaka gusengera umuntu wese ari aha hantu yumva hari ahantu havuga ngo ndakeneye ko ubwiza bw'Imana bwigaragaza. Hariho abantu muri twebwe bagwaye. Ndagomba kuvuga ngo ubu bwiza bw'Imana bugiye kugukiza indwara. Haleluya. Ndakwibutse yuko ubwiza bw'Imana bwazuye Lazaro. Ndavuze ngo ubwiza bw'Imana bugiye kugukiza indwara. Haleluya. Numva ntafise umwanya wo kuvuga ikintu cyose numva ashaka kuvuga, haba mu kazi kawe, haba mu muryango wawe, haba muri finance zawe, haba muri ministeri yawe. Umvirize. Nimwibagira ivyo navuze, mwibuke iki kintu. Mose yari afise ubwiza bw'Imana kugeza naho abantu batamuraba mu maso, akinyegeza. Ubu bwiza ndiko ndavuga ni ubwiza Imana igiye gushira ku buzima bwawe, kugira ngo igushingire ntahe, ku buryo abantu babubona bakabona ko hari ikintu caguhindutse. Birivuga ngo ubwiza bw'Imana bwari kuri Esteri. Bibiliya ntivuga ko Esteri yari mwiza, ariko Esteri yari afise faveur y'Imana. Imana igiye kuguha faveur ituma ibintu bikoreka, ituma ibintu bishoboka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndashaka nimwataha mukava ahantu, ejo mugasubira ku mashuri, mugasubira mu bikorwa, mugasubira mu miryango. Ndagomba n'ukuri, nimba mushiraho ibuye, nimba mushiraho icibutso, ndashaka ngo ntimwibagire ko hariho ubwiza. Ndashaka kwirukana impwemu y'ubunyakamwe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nturi wenyene mu gikorwa c'Imana, nturi wenyene muri ministère, nturi wenyene. Hari ubwiza bw'Imana bukuriko bugiye kugushoboza, bugiye gutuma bishoboka. Nturi wenyene. Uravuga ngo ndi mu mahanga, ndi mu étranger, ngo baranyinuba kuko ntafise urukoba rw'abazungu. Ndakubwiye ngo faveur y'Imana igiye gutuma bishoboka. Ugiye kwinjira aho abandi batinjira, kubera hari faveur y'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ico nabasavye gusa, mwubahe iyo presence, nta kindi ndabasavye. Muyubahe, nayo igiye kububahiriza aho uri hose. Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe. Ndagushima ko waduhaye ijambo. Ndagushima ko waduhaye ijambo Mana. Mana, iyo ugomba kwerekana ubwiza bwawe, ubwerekana mu nkomezi utanga mu bantu bawe. Iyo wagomba kwerekana ubwiza bwawe, ubwerekana mu bwenge uha abantu bawe. Iyo ugomba kwerekana ubwiza bwawe, ubwerekana Mana yo mu ijuru, ukuntu werekana Mana ibyo abantu batamenyereye kubona, ukavyerekanira mu buzima bw'abantu. Iyo ugomba Mana kwerekana ubwiza bw'abantu, uha abantu kubona Mana ikirezi tutazi ko dufise, abandi bakakibona. Iyo Mana ugomba kwerekana ubwiza bwawe,
ushiraho ubudasa. Kuri uyu munsi Imana ndasengera ishengero ryumvirije iri jambo rikakirira ijambo. Ndasengeye Imana ishengero rya Life Center ku buryo bw'umwihariko. Ndasengeye Imana n'abashitsi bacu bose bari hano hantu. Ndasenze Imana ngo mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bwawe Mana buherekeze abantu bawe, ubwiza bwawe bubaherekeze, ubwiza bwawe bubagwanirire, ubwiza bwawe bubiyerekane ko, ubwiza bwawe bubamoteko, ubwiza bwawe bwimanifeste mu buzima bwabo, ubwiza bwawe bubajustifie, ubwiza bwawe bubakemura ibibazo, ubwiza bwawe bubaburanire, ubwiza bwawe buhaseruke. Mana ndasenga ngo ubwiza bwawe buhagarare n'abantu bawe. Mana eregeyo turiko tuvuga ubwiza bwawe, tuba turiko turavuga ikintu twe tudashobora kwiha, tuba turiko turavuga ikintu c'ubumana kiturengeye, tuba turiko turavuga ikintu gituma abantu babona Imana itaboneka, tuba turiko turavuga kuri ca kintu gituma Mana wowe utabone kuboneka. Mana genda kuboneka, Mana genda wigaragaze mu mazu y'aba bantu, mu bikorwa vyabo, mu maproje yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze Mana ngo ubwo bwiza bubaherekeze, bubavugira, bubatsindanishiriza, bubagwanira, bubashoboza ivyo batahora bashobora. Mana ejo aho bazoba bari bizere ubu bwiza ko bugiye kubashoboza. Mana bagende babona gushobozwa. Mana ntibabe nk'inyakamwe. Ndirukanye impwemu y'umunyakamwe. Ndakweretse aba bantu bose bibaza ko bari bonyene, ndakweretse aba bantu bose bibaza ko atawubabona. Mana si kazima wewe uhari ku bwabo. Ndavuze ngo Mana vuganira abantu bawe, aho ubwiza bwawe bwaba buri kwari kugira ngo abantu bawe bavugirwe nawe. Sheketelebo shetelekoti, sheketelebo shendeleko, sheketeleblo shendeleko, sheketeleblo. Sengera uwo muntu mufatanye ukuboko. Sheketeleblo, sheketeleblo sheteleko, sendeleko sheteleko. Mwoma umunota umwe muga plonge gatoya tugasenga. Hari ikintu n'ubunyene Imana iriko irakora, hari ikintu n'ubunyene Imana iriko irakora. Hari abiriko irakiza, hari abiriko irakuramwo ubwoba, hari abiriko irakuramo agahinda, hari abiriko irakura umwambaro w'ikiriyo, hari abariko barava mu kiriyo muri kino gitondo, hari abariko barava mu mubabaro bagize igihe bakomeretswa n'abantu. Hari ivyo Imana iriko irakora, hari abo Imana iriko irugurira imiryango mishasha, hari n'abo Imana iriko iraha amajambo mashasha. Uyandike, hari ico ariko arakora. Mungumirize gato twisengere abantu b'Imana gatoya. Lekeshe leketeleblo lendeleko tieleblo lekeshe teleblo leketieleko sandeleko teleblo lakashatalako sheteleko lekeshendeleko. Mbega niwizera, mbega niwizera, mbega niwizera uzobona ubwiza bw'Imana. Lendeleko teleblo. Erega byose bihagaze ku kwizera. Lendeleko sheteleko tieleblo lendeleko sheteleko. Ubwiza bw'Imana bugiye gutuma umwenda wawe ukugwaho. Lendeleko sheteleko tieleblo. Ndabona ukuboko gukomeye kukugendera, ndabona ukuboko gukomeye kuriko kurakora ku bantu hano hantu. Ndabona hari abantu bariko barakogwako, ndabona hari abantu bariko barakogwako, ndumva hari abantu bariko barakogwako, ndumva hari abantu bariko barumva umuriro w'Imana, abandi bariko barumva imbeho, abandi bariko barumva ibinyanya, abandi bariko baragendererwa, abandi bariko barumva umutima umera nk'uwiruka. Ego arashaka kubikora, arashaka kubikora, arashaka kubikora, arashaka kubikora. Aragomba kukubohora. Iri jambo si ryo muri Fevrier, iri jambo si ryo muri Mars, n'uyu munsi riko rirakoreka. Aragomba kubikora, aragomba kubihindura. Ubohoke mu izina rya Yesu Kristo, utabagwe mu izina rya Yesu Kristo, ugendererwe mu izina rya Yesu Kristo. Abahora mu ntege nke bari baravuye mu vy'Imana, namwe ndabasengeye aho muhisemo kugaruka. Uhora habaye inkomezi zo kugaruka, uhora habaye inkomezi zo guca imigozi. Uyu ni umwaka wo kugendana n'Imana, uyu ni umwaka wo kugendana n'Imana, uyu ni umwaka wo kugendana n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza ntibukiri ku mahema, ubwiza bwaje kuri wowe. Ubwiza ntibukiri ku misozi Sinayi, ubwiza buri kuri wowe. Uyu ni umwaka wo kugenderana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo.